twamenyeje naho tukiri bato kandi abavyeyi bacu baba mu gace kamwe kandi bani inshuti za hafi. Je nawe twarabagenzi, uko twarabagenzi ni nako abavyeyi bacu bahora babiha umugisha. Ntivyarangiriye ngaho, je nawe twisanze mu rukundo birakomeza. Je nawe tuza gukora ubukwe, uko niko naronse umugabo mu bwana bwanje. Vyari biryoshe kandi vyari bihimbaye kubona umwana mwakuranye agarutse akakubera umugabo, cyangwa umwana mwakuranye agarutse akakubera umugore. Rimwe na rimwe turi mu rugo biba biryoshe cyane, kuko rimwe na rimwe twibukanye ivyo mu bwana bwacu. Hari igihe ndobera akancukiza akanyibutsa ivyo twakora kera, nanje nkabibutsa ivyo twakora. Biba biryoshe rwose, mba numva nishimye ndi kumuraba mu maso, kuko ari amahitamo yanje yo kuva mu bwana bwanje. Ndamukunda kandi nawe arankunda. Muri make agize buri kimwe canje kigize ubuzima bwanje. Rimwe na rimwe mba numva ko adahari ntashobora kubaho, kubera ko mukunda birenze uko jewe bwanje nikunda. Iyo niyo nkuru yanje y'urukundo. Nitwa Angeli. Igikomere Superbat irahingura amabati ya beige 30, beige 28, ubwoko bwose wipfuza n'amarangi y'amabati yose wipfuza. Superbat barahingura imisumari myiza cyane ikomeye cyane kuva kuri santimetero 3 kugeza kuri santimetero 12. Kaze muri Superbat wigurire amabati n'imisumari bikomeye cyane utosanga ahandi. Umva ndahakurangire ni haruguru ya Shanike, haruguru gato mu kuboko kw'ibibamfu ucubona akabarabara kitwa Avenue de la Culture, ni ku metero 250. Uzocubona inyubako nziza cyane ikoreramwo Superbat. Cyangwa ufise icubaza telefona kuri Rambiwe n'ubuzima bw'imiruho, agahinda kanje ka buri munsi jewe ndananiwe. Sinari nzi ko zorizwa nawe birangira bibaye. Shiri, Nibiki? ninja bamwe yambo. Yakonkora kabana je numva niruhi. Ndabizi. Basi ngwino twicare gato tuganire. Bekura ibice ntavyo nagutumye, ibice ndabishoboye kuvyikorera.
ariko shakuri kunyuma uburenganzira bwanje. Uburenganzira bwawe Cyane. mvuye ndakubwira. Mvuye ku kazi. Mba nkeneye kwiruhukira, mba ndushe. Ariko ndabizi ko burushe. Ariko ibi navyo nakazi kandi kubigukora ni ngombwa. Je ndarambiwe nawe. Nikoranyuva. Umva ndakubwira. Ahantu urabona ikintu ubuze wowe. Nanje ngo naragize mariage, ngo narubatse mfise urugo, nkava ku kazi, nkasanganirwa n'agacerere. Abandi basangirwa n'abana. Nangura umugore ngo makeya yawe. Na makeya yawe nkeneye. Uravyumva neza? Ndabizi. Ntunabinyibutse kuko mba ndabizi. Abo bana uri kuravuga nanje ndabakeneye. None basura ko mbangirike. Uwo mwana umbwira ushaka ndamwihe. Ko nzi umutanga ari Imana. Kandi Imana ikora ku gihe cyayo. Nkora ikiga mugabo wanje mwiza. Mveriza n'amajambo yawe nkeneye. Nawe ko umukeneye mumpe none. Shirazi ko uburyo uri kuravuga amajambo busa n'uri kuratora icumu mu mutima. Shira kuritwara ntabwo bimpa amahoro. Ndagusavye. Bize ndakubarira. Sinkeneye kuzoranduhisha. Mvuye ku kazi mba nkeneye kuryama nduhuke. Uko uravyumva? Shira. Agahinda kanje, agahinda kanje, agahinda kanje, kazohezwa niki.
Kivu? Oui, patron. Namahoro? Yego namahoro. Kivu? Amasaha uracari mu kazi? Ikibazo gihari kwe, je ndabona usa n'umuntu afite ibibazo. Ubwo ngira nshaka kubimbarira ga ntiwo icyo ndagufasha. Patron. Baramaze bati ntawe shumozi inzira ikirasha. Niyo mpamvu mbere nasanze nararengeje n'amasaha yo gutaha. Ko nk'izi sawa ziko nabona natashe. Ariko nasanze narenga no uwo menga no kwigumira nga. Patron kuri ako beshi ikibazo cyo muhiri wanje ubona ko tubaze imyaka 2 tugize mariage hageraje kuno wa gatatu. Ukuri nta kibondo nta bitaro nayo tutagiye ko muri gisagara ca Bujumbura. Kiya turabicika bituma wowe afise ikibazo ingwara ariko twarayibuye. Niyo mpamvu no gutaha muhira bisigaye bimbere ikibazo. Numva umenga no guma mu kazi, numva umenga no guma ahandi hantu atari muhira. Numva nico kibazo mfise. Bo, mubisanzwe yego birababaje kuba womara imyaka 2 kiraja muri 3 utararonka umwana. Ariko nanone ntiwoca uja mu bibazo bya cyane kubera ko hajya Imana ikora ku gihe cyayo. Igihe cyayo ntikiragera, imyaka 2-3 iracari mike. Hari n'abamara imyaka 5-10 batararonka umwana. Ariko imyaka 2 iracari mike cyane ku buryo cyo kuhebura ngo usanga ugiye mu stress menshi. Ibyo birashaka gutuma bikwicira akazi, bikakwicira mu bwonko kubera kwiyumvira cyane. Nabyo rero washimbire kwizera Imana haracari kare. Umwana uzomubona kuko Sara yabyaye umwana ku myaka 80 irenga kandi siko kiri jeune. Kwizera Imana igihe cy'Imana kigeze umwana azoboneka. Ukuri murakoze kumpumuriza. Aha nakazi nakora ngasanga natwawe muri sazo sinigeze nkora neza. Ariko murakoze cyane. Bo ubwo numva wocu uza tugatahana ko masaha ageze kuri. Reka nce no gari machine turengana tutahana. Okay. Sawa. Bonjour maman. Bonjour. Waraye neza? Papa naravyo. Sare ko ndamurindira. Toraje umukate uje hamutore n'icayi. Ndashaka icyayi kubera icyayi kinteri yacu. None uje umukate wonyene? Navyo yaje. Sare. Umukozi yagiye kuyirondera ntarashika. Muri fego ntayiriyo. Yaraheze ejo. Gusa kanya papa ataravyuka urafungura uza guheza umukozi yayizanye. Sawa. Sawa. Kirasa aracari hano. Yego. Kubera ko utagiye ku ishuri. Niwe watevye kuvyuka. Ntubizi ko ari wowe wamutwara. None ntevye kuvyuka ntashobora gufata taxi akaja ku ishuri. Ndungi kumwe nanje na taxi. Ibibazo kiri. Sindayikunda taxi ngo ndawuntware. Okay ndavyumva urakunda gutwara ariko nacerewe. Niwe nacerewe mu kazi. Umwana acayirwa nga cyane muza akamaro ko kwiga. Nta kundi vyabaye. Gikuru reka banza heze kurya umukate bamuzanire jus hanyuma umuco ucumutwara. Genda kubaho urabizi ariko kukuntu uri kurarera uyu mwana umufinisha. Tumufise ari umwe ariko ntucumufinisha gutyo kuko ateza kugira kazoza. Wowe niwe umusha mwingeso yo kudakunda ishuri gumufinisha mu bikate. Reka ibyo bintu by'imikate. Ibyo bintu by'imikate. Ngenda mama yari tagisi agende ku ishuri. Taba tayisubiyemo.
bamenye ko atari vyiza. Je ndagukunda mbashaka tujane taximen urazi nyine ari abana babi. Papa Kirisire ku mwana banzanwe icayi. Uya reka ibyo byo gufata umwana nabi nazi imugende ku ishuri. Ishuri ni ryongera kamara. Urafata Nagote. Nagote. Ivyo turabimenya mu mwanya ndagutora. Wewe kasibura mwerekezo. Sibyo. Mwana arakuze ntananirwa gufata tagisi. Uguma ngana kugana. Shirinde ko umwana agende kwirondereza taxi. None uyu imyaka afise arayoboye gufata tagisi. Mama sawa. Sawa ugira amashuri meza. Shero urabona umwana agiye ashavuye. Ashavuzwa niki? None tagisi nigenda ku ishuri. Nyamara kukuntu rero umwana si byiza. Si byiza na gato. Kubera ko tumufise arumo. Ifo kwa bincabwenge kugira ngo nihagira n'igihe twe tutakiriho. Ibi bintu twarondeye agira ubiraba. None umusinisha. Bibaza ko wewe uzobaha imyaka yose. Sheri. Mba nifuza ko umwana wacu tumurera nkuko afise abavyeyi bose babiri. Tutagomba kumufata nkukumengo sinzi nkukumengo ntitumukunda. Ubu unyegiye kwishura ashavuye. Uzi ko aza gushika yanezerewe. Uzi ko ayo mashuri aho yoyiga ameze neza. Sindavyase kuba uwo mukunda ukamudekesha nibiki kuko n'umwe twamurosa rumwe. Ariko rero umenye yuko iyo ndero ubwo rero uri kuramuha. Ni bubi cyane ku mwana nta kazoza bumuha. Tumufise rumwe kandi dukeneye kubona ko agira kazoza gakura gaca ubwenge kubyo n'ibintu abiraba. Ntituzohora. Tuvyara umwana kugira ngo igihe tudahari abari warabivyaje. Nubwo mumufinisha deka twe tutakiriho wibaza ko ari ndazora ibintu. Ibi bintu bigarukirize ngaha ureke umwana akure aca ubwenge. Ntaho sumutima muri. Reka basi ndagusabe utarashika ku kazi ca kwishura urabe ko umwana yashitse mu ishuri. Ndaza kuraba ndahace ndabiko yageze. Hama ikindi sasa ndaza kumutora nta kibazo. Wite. Sawa. Usake. Jeno mumenga sinorenga ngaha ko Yesu nagushikana muhira reka nsubire muhira urabona. Ngoma ntahe. Mumenga sinoshikayo kandi gushikana ngaha. Ariko nawe uratwenze none hatinya gute.
mengura umwana abana nibo batinya gushika mu rugo habana urakuze kandi nanje sindi umwana bavuga ati nzanye umuntu muhira barankubita nuko papa ahubwo yatinze reka yabyibagiwe kuza kuntora nyine ndamubwira ko bamerekeje nta kibazo yasinde umwana gusa nyine urazi je muhira wanyu ndahatinya sinohapfa kwashika uko nyene urazi ko bigora aleze nje ndakuze ntibankubitiye nzanye umuntu muhira so gusa sininjira nganda gushikane gusa sininjira ya kuzaho nje dusangira ivyamwe We peti, jena amafaranga afise. Babujari wewe. Ko muje n'amaguru. Jena bigani bwa peti buje gusaba ingi. Aje mwanya mazenga. Ndiko nayimenyere muza n'imodoka aho nigeze no mbisona. Navuga ko abantu bose bazana amaguru muri rupanga tanda. Ya jena nayimenyere abantu bakunda kudodora ari bwa peti buza gusaba ingi. Zikaba zitaratungana. Mbiza ndakubwira. Ibijya mbere n'ijya nyuma. Suba kudodora nkabura umuntu nyaguruhiye. Ingese kazo subira nzo kumena ugo ruto. Mana pergi kota ni fata kota. Suman diri jangan diri. Mana gushimire kota. Yarakoze umwana kuza mu buzima bwacu. Uragiye kuza kumpindurira izina. Urakoze kunkura ku izina ry'ubugumba mana. Shira babarira. Babarira mwakwari karari. Sizi ko nonira cyangwa notwenga.
ndagushimiye mwami kubinduriye amateka, ndagushimiye Mana kugarukanye amahoro mu rugo rwanje mwami. Nyuma y'imyaka 3 Mana nta mahoro, nta rukundo, nta bumwe Mana. Mana ntabwo ndikurira kuko mbabaye, ahubwo ndikurira Mana kubw'amashimwe numva nyuzuye umutima wanjye. Mana urakoze, urakoze kubindura ibi, Mana urakoze, ndagushimiye mwami, ndagushimiye ko undinze inkoni za buri munsi, ndagushimiye ko ukwiye igitutsi cy'ubugumba mwami. Maison de passage nziza cyane ifise ubwiza buhebuje utosanga ahandi, iherereye mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Gihosha. Akabijya kuri ino nzu harimwo wifi nziza cyane ifise umuvuduko ntangere, bimwe bakubwira ngo nta connection iba mu Burundi, kuri ino nzu ico twaragicemuye. Akabijya rero iyo ngendeshwa mubona nziza cyane irahari ku bwanyu, cyane kuri baba diaspora byahora bigora mu kwiyunguruza, irazi kagutora ku kibuga c'indege ikakuzana ikagushikana kuri ino nyubako nziza cyane. Si nivyo gusa, ukeneye yuko izoguma igutembereza mu gihe cyose uzomara, turabivugana. Ufise icubaza telefona kuri 76 31 ubusa 730 canke utwandikire kuri WhatsApp. Kaze mu nzu yacu nziza cyane, wiruhukire nk'akanyana maze uzosubira inyuma wasubiye itoto. Surprise. Wa mugo kuva ryari nakwibuje ubwo bujambo bwawe uzontera ngashitse ngaha, mba niruhiye nta majambo yawe mba nkeneye. Uriko uranyumva? Sheri mbabarira basi. Utiki Mbabarira. umviriza ndakubwira. Agahinda kanje, agahinda kanje, agahinda kanje kazohezwa niki.